Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakinaga. Ndakuvugiye ndagize ndakubaza ndakuvugiye wowe ngo ndagutware mana we numviki nivuga isibishore ngo nabyonzi numviki sana sikia Kiswahili ndachunga sasa mshanipiga mshanifanya hivi wewe unataka nini patie franga ngapi fikiri unaniacha umviriza wowe ubona yuko uwo mpa amafaranga mana we tugeze gute inzego z'umutekano w'igihugu nta bintu tubiturire tuge ushaka kumibwitura jewe uyu niyo kwanza ni koza ukoze ubwa mbere nta soni wowe ushaka kumibwitura uyu cyangwa nunzi ico navuze cyo gukura boss yatanze itegeko ni kugusubiza wanyu sibyo kwanza tugende Ndakubaza kwanza bitwa Beni uva Watikina kubwira tuge mu Burundi sinzi kabi n'ibindi bihugu ko bimeze ibyo waronte mu Burundi ngibi nta bujyaja dufise cyo tingatuna nakubabare sibyo ngibi uragenda bifise kandi cyo kubwiye wati ko ndakeneye umugore warukeneye umugati murabana wari kuza bukebuke nta wari kubura Ugati reka fatishe tugire mariage dukora iki ntangi inkwano ntawe ari kubapana umugore w'umuntu mukiyo mtusumo umugore w'umuntu nishana sibyo nabandi babonera nga mu Burundi aha dufise ubuntu ndakugire n'imbabazi sibyo aha ni jewe nawe ko kugushika ku mupaka kandi ganda ndarakumva na nikigongo umuntu akugiriye okay twagiye kandi shika twinde kuneza siceka ibintu byo gushora ko tugashwana nta nguvu unduta wowe sibyo ndi muto sindi gito twagiye nta umviriza nta santi yawe nkeneye tugende twagiye tugende kwongera je mfite ibintu wawe kuva tubiriya tuje kurondera ivyo turondera tumvikanye nyuko njewe ngiye kurondera umwana kubafasha kurondera umwana atamutama ngiye kurondera tuvyumvikane hapanda hindukana na kuntu umutama nk'ujya ameze neza tangora nifite n'abantu atangorane y'ivyo mukamwagiriza wamubonye siri wabonye neza ko yataho umwana yamutse namushize famberega nikijuju bwabo ndibona ko meneza mu none ko Umasiri utamutama cyane ndiri mwapa utamutama ngenda muzibye n'umuntu yitonda widini afise ubwanwa busukuye ayifitiye akangoni keza yambara neza ni wo mu ibintu byo kwiba ibyo bintu mwiyaraze byo kuvuga reka kuturusha ubwenge tugende turondege mutama tugende mutama umva rero siri mwe mugende ndaje mugende ndaje nenda udufashije ndaje ndabafasha kuronda gusa kimweco nimusubira kandi kubaza zinagiye mugende murondere gusa umwana ujya mutama abandi yimereye neza n'ubutokito bwawe urabura gapa wiseguye wambuga akaziwe yorofa Fam. Zuka murugo. Chitu mugabo. Mugabo wese agira ibanga. Wakasuka. Takubaza ikibazo kimwe mutaha. Baza fam.
ndibaza yuko aha uwakuboye ni njyenyene ajya bene abasista biwanje kandi ibyo baje kundega ko cyangwa baje guturega ko njye na Jojo nivyerekeye wowe gutwara umwana uje Sisiriya byo ari byo cyane nyene Ati ushaka kubona gafa. nabagije tu ni ikibazo n'icyo nishu niba ari watwabye mwana basi ko ataco nukubwira nyene shaka kumenya tu wewe mutama ni wa mutwaye we gaje we Fam, oui bebe ibyo ubonye ni bito. Hari byinshi byabaye mu gakino k'ubuzima. Icyo utaruzi. Aya n'amaraso yo mu muryango wa kino k'ubuzima. Fam. Uhende kure kumwe. ntabwo usutwa nk'ubyo Kana bubasha na butowe. Ufise gukura. sha tabizi ndakura ko Fam, oui bebe ushaka kubana mu gakino k'ubuzima. eh Uje kubika ibanga. ha jewe najya sinakubonye ntasi kubivuga ico ni cyoreka ko nje mbikibanga Icyo nagutumye. Kurikira abashiki bawe. Ubana y'imoro pe. kandi nzi ko tutamuronga tuwamutwara Fam, oui bebe ndagutumye ati kurikira abashiki bawe. Ubana y'imoro. sawa ikibazo ngo ndageze kure bose komiseri akazi wampaye kambere namaze guhita ugakora ubu ujya mu tipe ndibaza amaze no kujya mu gihugu wawe aka kabiri nako namaze kumutwara wa mugore wawe ariko kwe ko washikiye hanze ugashaka kwinjira indani je sinashimye kwinjira ngaha muri ibi bitaro byo ngaha kuko je ninjiye ahafise stress nyinshi cyane ziko zirancamara. okay sawa be bosi akazi je wampaye niko ntegeza gukora sibyo akambere nahejeje n'aka kabiri ngo ati umuntu ari Ibiza kandi. Amerewe gute ngaha? bameze neza Ameze neza ariko araronka ubuvuzi bukwiye. Yamaze kurabo neza ameze neza gifise stress nyinshi cyane je sino kwinjira hari indani mu bitaro. nani Sishaka kuja kubonana n'ujya mugore ngo ni umugore wanje. uri ntare gutegereza guhara nk'umugabo sibyo kubwacu bwe kuraba gusumuna gukore gusa rinjira basumura umugore wawe kuko ofisi inda yawe sibyo Nice. Yaranyeretse ubuhemu. Iyi ni telefone yiwe. Uzi ibyo nayiko ndaraba ngaha muri iyi telefone. sishake ko ndakwinjirira me akazi wampaye kakabi nagahejeje gihe ufura umugore wawe Umuntu twanditswe mu komine turaja hehe hose tasibire biraho. Ndatanga inkwani wabo. Akaca genda gakwegana n'ubuntu bw'ubunyamahanga bwose abumva. bose sinokwinjirira nanjye kukwega akazi kakabiri nakoze nahejeje hasigaye Nice. Arasuzuguje. Abo dukorana ku kazi abashefu nkanje. Bagiye kumbona gute. Bagiye kuvuga ko umugore wiwanje jewe nakoye. Asika sindiko ndabitahura ahubwo ikintu gihari. Ntihagire umuntu n'umwe uza kubikoza. Noba nambaye ibara. Naguhaye akazi ndakwizeye. Sishaka nanje unyambike ibara mu bantu. Bibangaye hagati yanje nawe. Yaserumu yaheze. yahejeje Genda mu murabe je habe nicare ngaha. ndampuza ariko ngaha Niyamara ko ihere rya serumu muco muzana neza kandi isize hajya kubaraba. Cumuzana musange ngaha. yes boss None uciye he? Hari byari yagutumye kubaza. maze ndamuzanira yange Umviriza manzurekane nabijya. Subira mu rupango habe indani. Maze mukurikirane kamere. Oui. Mbo jewe hari hano nari nasimbiye.
bijya ndaza kuza tubiyage ku mugoroba y'amadosi je namaze gusinya ikete ryo gusubira ku kazi urazikonje nayo mfise y'amezi angahe nayironse ngomba asubire ku kazi ariko je nabikubwiye twe twayaze mbo ntarakimwe we ku kintu cerekeranye amafaranga ntugire ikibazo ego ubu oya ubonye nta kintu mfise nshaka kuyakoresha ahubwo uje twoca dukora iyo projet nyene aho kimwene wacu ujya Clinton Clinton nawe nyene ujya nta nakimwe nawe nyene twushobora kuyimushira hamwe gusa je ujya anye hari ibintu byinshi dakunze kuyaba sawa urasubira kunterefona gato bimeze gute yahejeje byose no kuri yahejeje sikeri yo gusotora muri okay sawa tugende ariko je ndumva menga je umuntu yitwojana mu modoka bose sindi cyangwa sibyo numva no muhigihano akagenda n'amaguru sinda ishapu ndabukona merewe none merewe ibindazi yo yabikuye nomenya gute kibi ari kiwaye nahejeje ubura wumva sibyo umuntu yobabarira yaritahuye yaramenye ikosa yakoze please mbabarira bebe nta soni ufise icubahiro c'umugabo wawe ukagifata nabi ukagikinisha ubona iyi sigiye kumbona gute iyi sigiye kuntahura gute kugira umugore nkawe notuma ndamubura umugore nkawe ameze nk'ukuki wawe uri gihemu mbabarira n'abagenzi bababi bampenze sheri abagenzi abahe baguhanuye bakaguhanura ibyo kuri barampenze sheri ubundi ndagukunda nta byakabaye umugore wa komiseri icubahiro c'umuryango wanje icubahiro igihugu campaye ushaka ndakibwire gute ubu nzobonekana gute iyi si zombona gute n'abagenzi babi kwiriza gusa murabishobora sheri sinzosubira mbabarira bose sishatse ndakwinjira sibyo ntihakiva mu bitaro nta arusi imitendo ubunyene kandi duce nimwe mwibarabara gira ibyo n'ibyo umugore n'umugabo murabihereza mu rugo sibyo nice ari wewe umugabo wawe agusanze muri ibi moshefu ndakumva ariko byiza mugirane mugenda mukabiyagira mu rugo kuko ngaturi mwibabana bose muruzuza abantu nga mutora umugore wawe ntihagire nkamitende mu biyagira uri umuntu akuze uri umukomiseri tukubaha sibyo kuko wambwiye ati nushaka ko abantu babimenya none bakarengira mu barimenya yuko ibyo umugore wawe hagati yawe barabibonye sibyo byiza mutore murayagira mu rugo nice ari wewe warongowe ibi wobyifatamo gute bagusanze muri ibi ariko byize genda uyagenda uko wansi uvuga ko nta muntu ukune yabyumva uguma ngaho barabyumva abantu barashengira bavyumve wabyase uko nakamara maza kurongora umugore nk'uyu ndabigusabye tora umugore wawe umutore mu birasibye mutwara ntakiro nkamitende ubunyene niho tukimukura kwa muganga mutware murabyaga mu mwaka mu umugore umviriza renda kubari umviriza ndakugiriye ikigongo kuko je ndafise umutima w'imbabazi twaciye muri byinshi duca henshi duca mu nzira zirimwe amaho n'izitarimwe amaho ariko ndakugiriye ikigongo ubwo buhemu bwawe buhagarikirize ngaho nice mutore tugenda niki kandi
byose je vyahetse natanze imbabazi niki kandi tugende byose vyahetse reka ndakubwira n'ubundi ntacyo nkicambariye umbwira iki kandi n'ubundi nakoze amakosa kandi amakosa menshi ariko amakosa wakoze mbonye no kubwiza je narayatahuye mbonye no kubwiza ukuri mbonye no vuga byose hari ibindi wari ufise ntarinzi sheri nuko nije baramenze urabona igihe twari tumaze uri ruguru uri ku kazi nta kana ntaki burya mwana wa mbere mimi nagomba ndakubwira ko utari kwawe kandi umukobwa wanje si uwawe we reka kuncanganya imfura yanje mukobwa naramenje ndayamuka inda nigwiwe mimi wewe nariko ndabitahura no mu bwenge bw'iwanje ariko n'uyu ari mu nda si uw'iwanje no ivyo turabibandanya Uri umugabo wawe tugende. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ndekura. wabayiki Ntavyibona. Uvugana nande imyaka twaganiriye ni myinshi. Ubu ntacu mfise mvugana na wewe. Laisse-moi. umviriza Rakasheruka. Ndekura. Ntavyo mfise mbwira. ibiki wafashwe n'ibiki Nafashwa n'ibiki? inzara y'umunsi umwe ikituru wiruka Inzara yiki y'umunsi umwe. Ndakubwire. Ibyo wambwiye ni byinshi cyane mu buzima twabanye kugeza ubu resi ndagushaka unyibagira muri uwo mutwe wawe ko wigeze kubona isura ya Jojo. Uri kuranyumva? umviriza Ndakuribari. kiraza gufata decision cyane shiri Ibiki? Umviriza. Nico kubera umugabo nka wewe. Uri umugabo w'imbwa sinokwicuza kubera. Yenda umugabo w'imbwa kwe. Yenda umugabo w'imbwa. Jojo. Jojo. Laisse-moi. Wasi mwanya mushobora. Uvugana nani? Na wewe. Ibi bintu ndi yakwije mu matwi. Yanjye mu matwi. Je nabwenge ngira. Nta bwenge ngira. None wafashe ndetse kubera ikibazo. Washaka gusubira inyuma. Kubera Subira inyuma ugende. kubera Kuko je sinagutumye ngo ube bodyguard wanje. Nakubwiye guhera n'umusunyi bagire mu buzima bwawe bwose kwegeze guhura n'umugore witwa Jojo. Sindagukeneye sinzogukenera imyaka twabanyira kwi ubu rero ungezaha. Ungezaha. Ubunye hasigaye ko ndakudahwa gusa. Kuri ubwo rero namaze kukudahwa unyibagire mu buzima bwawe. shirira babanye ngene bakuba banda. Ababanye ni Naso ureba cyisoni n'uko. Ungenda kubwira subira inyuma shampa. Shit ubiriza. Kandi ugashaka kunkora ko ndagutata muri kofi. Hey!
urakoze nk'ikije rugero rwawe sinzi ko nogwikuye kunye sha ibintu umusaza wanje yambwiye nibyo kabisa yarambwiye yuko umugabo wanje atakigenda atabuzima nzomuronkamo none ndabibonye cyangwa umugabo wanje bakoresha imiti iminsi yose kubona ibisange mana ndagusabye mu ndinde ko bikunze nkava y'amahoro urakoze reka ngende gutanguza ubuzima bw'iwanje n'ubundi wacu nasize ntishe Bebeti. Umva, nta muntu mubonye akinga yarateretse. Nagatefe. Nagatefe. Wese ngiro ngo ukiri muto. Hey. Hey. Bafise umuzigo ko uba wiyereza wenyine kabisa za. We, teta. Ndabo. Wewe sinagusize ari inyuma wewe nibiki? Byose inyuma gute? Urabona umuzigo. Wewe sinagusize ari inyuma. Ushaka iki kubuzima bwanje wewe? Je no gukurikira wewe. Wewe ni Urazo bavugana nawe. Nenga waciye hewe. Ndagukubita. Umbiza kwandara kagufyina. Nakubwiye sinkigukeneye, sinkigushaka mu buzima bwanje. Nibihugu munkurikirana. Bahebiye agatopo. Ndakamena. Rawuzi uko ravugana nawe sha. Bavuga akazi. Uma wereza amahera. Aya na amahera. Bamvuga akazi. Kumbura igisuma. Bahebiye. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima, yewe wanashaka wagakina. Nagakino k'ubuzima, nagakino k'ubuzima. Hola hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukundi yirere sinokuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe nokuri turagusavye yuko odufasha ugapartage kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers nokuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa